gatandatu ari ukwezi guhambaye cyane mu gihugu na cyane ko gutegurirwamo ibijanye n'intego y'amafaranga izokoresha mu mwaka ugiye gutangura. Biburanye rero nuko hariho ikigo mpuzamakungu gihora cerekana ibihugu ingene bikoresha mu muco amafaranga y'igihugu vyabo, barabikasa bakavuga bati ibihugu kuri izi mbona ziriya bimeze gutya mu gushira mu muco bijyana amafaranga ukoresha igihugu. Ibyo rero tubigatseho kubera iki? Turegatseho ko kuravye ibihe by'ubukirimo by'ubutunzi ingene bitera bisubira inyuma, ingene ubona yuko ku barundi babona ku buzima bwa misi yose mengo nta kintu kirahinduka, mugabo tukamatiko turategura integuro z'amafaranga mwakweze integuro nizo nteguro tugwa dutegura mu makori yongereye iki mugabo mu buzima ntagire igihinduka. Ese ikibazo gikomeye kwa integuro y'amafaranga zizokoresha mugabo umwaka ukaza guhera umenga abantu ibintu byakumye byasubiye inyuma hamwe y'ibiciro n'ibindi. Urumva rero nuko ingene integuro y'amafaranga ya leta ingene itegurwa n'umuco ukoreshwa haracari hagahaze cyane mu gihugu. Ibintu bitari ko birakorerwa mu muco bisha bizana n'ubusuma, bizana no gukoresha mu gusesagura ku nyungu z'umugwa abantu bakeye. Itwere ntitwobandanya mu nteguro z'amafaranga ateza kumarira abanyagihugu. Intego z'amafaranga usanga amafaranga anyuruzwa atacamira mugabo tukamba ngo amabije ngo turavota. Ubwa mbere nk'ijanye n'ico transparency baraba Burundi buri mafite amanota make cyane, ho harakana kuba kahindutse n'amanota make cyane nubwo ijana n'ijana ngo n'umunani ku bihugu ijana na 20. Urumva ko turi nyuma cyane. Hari nk'ibyo bya transparency nuba ko nk'amadokima icyo tuvuga ibitabo sinzi integuro zategeza kwerekwa abarundi abanyagihugu ku munani zitegekanijwe usanga twe dupibiya nka 2 cyangwa 3 zonyene. Icyo ni kibazo. Haro nk'ibijanye n'integuro y'amafaranga leta izokoresha nk'iyi iherwa kuvuga mu namashinga amateka mu namashikiranganje nk'iyo nta murundi numwe ayikubisijisha sanzwe ntawuzi birimo tuzoyibona ngo yamaze kwemezwa. Uravye n'ibiki byashizwe imbere ibibazo abarundi bifitiye imiyaga nk'ubu mabarabara amatara ibitoro n'ibiki mugabo iyo nteguro nkumenye ibiri ko birashirwa imbere gusumba ibindi. Kubijanye n'ingene abanyagihugu ho baba implike babazwa mu bijanye n'ibi y'integuro y'amafaranga Uburundi bufise ubusa. Tuvuga abanyagihugu ntibigira babazwa n'ikintu na kimwe, ufise ubusa kwijana aho hantu. Kubijanye na control ingene bakontora amahera naho nyine turi nyuma. Ayibo mu kurude konti ntabwo gifise n'abantu ifise bakuru muri jijima de konti ntikiba. Ibibazo bikomeye. Uravye cacegeranyo PF agiheruka kuba cyo kusuzuma barabikarutseko ingene abanyagihugu access du public aux informations budgétaires ingene mwega menshi no gutwemera dushikira information inkuru zaende n'amafaranga tukoresha ni kibazo. Ingene alignement du budget sur les programmes ingene integuro y'amafaranga itegurwa yiravye imigambi y'igihugu atuga twavuga ngo za vision 2040 ngo amapene ngo plan national de développement. Iyo nivyo bitegura we uri kurategura integuro y'amafaranga tizokoresha ntiwisunga iyo migambi izoja mu ngiro gute hose ntabwo gutera ibijanye projet d'investissement projet ko sasa ama projet yigwa neza nta kriterio kwiga neza ntiyevariwa sanga ama projet twitwa ama projet y'amamunzi ariko bakubara barahari ukasanga lipfira munzi ora ama projet usanga atatu yashitse ari karako ama projet ugasanga no muri budget ntiyanditswe ari karakogwa horo budget kwibira amafaranga ari karakuri ari karapfa ndakontora ingene ari karakoreshwa ibijanye no gukontora ingene amafaranga y'aba fonctionnaire ba leta
usata control iba hari ufise akamara amaza k'amafaranga abantu bahembwa bamubahenga bandi ni ibintu byihaye kuko zo no gusesana tugiye tukaja mu bijanye ni budget programme tuma tuyivuga mugaba hari ibintu tutarashikaho kandi tuguma dusaba ko vyuba kuko umaze kuvuga budget programme nuko kwifaranga ryose rigira rikogwe yitwa ico rizokora kandi bakivariwa bakaraba ico ryakoze nukuvuga teza ko bya bindi bita objectif twifuza ko amafaranga kuri iki tuzobona ko yagikoze turaviki bene haba hubatswe isani zose tuzoja kugira abatura yuko yubatswe tuzogera tuyibone tuzoja kuyibona tumwe muri bya bintu usange idepense yandikwa muri budget y'uma ministeri nk'imyaka 5 iguma yisubiza iyi budget programme rero nishike ku bumbero itegeza kuri abashikiranganje babwiriza kwerekana ico bitare projet annuel y'amashikiranganje mbega mushaka gukora iki mushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mushikiranganje kanaka kandi mushikiranganje ni wategereza ubukuza imbere y'inama nshinga amateka muri budget programme kugira ari izira akatubwira raporo byaragize imisakora n'ivyo yimirije gukora ibi byuko mushikiranganje bagacare kare bagenda kubivuga byose ari wenyene ibyo sivyo muri budget programme ndabisubire mu budget programme tudashitse igihe umushikiranganje w'indero abwira abarundi aje imbere y'inama nshinga amateka uwande wese akaza agasigura imigambi yiwe kandi tukamuraba kimwe n'iyo migambi zoba yagiye mu ngiro nta budget programme zobira kandi na ministre bacawe ico bita aba ordonnateur nukuvuga ko barafise uburenganzira nyine bwo gucabazwa n'amahera bakayade akabaro bayajira mu ministere yabo byo kuba muri ministère des finances hejuru umenga umushanje w'igacare ta byose niwe birundanye abantu baza kuja kurondera hurirayo ni kibazo ivyo rero biteza kuca mu ngiro kandi iyo budget programme ikeneye abantu b'incabwenge abantu bavyumva mu ministeri ama inspection ministerielle agakora Cour des comptes gakontura uburecho dushaka no hari byo harabita prévision trimestrielle ico bita ivyo integuro berekana nko mu shikiranganje gibiduki bw'uburimyi n'ubworozi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ubushikiranganje kanaka urategura ico bita ama dépenses byo buzorangura mu mezi 3 ubure dusanzwe ibyo bizora mu mezi tubaca bishira kuri site tubibona abarundi amezi 3 muri agriculture muzogirira muri santé muzogira muri amezi 3 mbege byo muzogira amasoko azatangwa ngana gute azoba yatanzwe neza kugira ntaba gahombo ngo banyonyeze ije ku ma stress tubikurikire ku mezi 3 tuje kuri te mwaza twazari ko bakasante dusante kana tuyimenye iyo soko yatanzwe nande biriko bikorwa nande aho runuteza kugira hiye aho runtu tutegeza kugira kuva ko ari budget programme ayo ma ministeri usanga amasite yayo mengo ntaki amaze n'imyaka mengo ntaki yari ibikunda tuza kubimenya ikindi no gukingira amatungo y'igihugu none abantu uzokuva ngo bazibiza badahembwa abantu bose cyangwa amatunzo yagiye bunze abantu bariko baraza gusubiza gusa imengo ntacanye mwarumvise byabaye amahera bagoye muri covid yakoreshejwe nabo kamengo nibisanzwe igabarundi barabara aya makori dutanga ukasakisa ukuma abanyumje nabo ngo bose bidacanye mu bintu leta iriyumvira umuruha abarundi batanga ko batanga ry'amakori kugira bubahirizwe ku bantu bariko barigenza nayo muri iyo nzira mu kurasesana amashyirahamwe tumva hirya ngo ikibazo entreprise publique zawondeka hose umuri me hakurikira iki
kandi ikindi ko turavuga tuti uravye ubutunzi ingene bwifasha ukaraba ibiciro ukaraba ibi vy'amafaranga y'agaciro ukaraba ingene ivyo gushorera hanze vyasuriye inyuma sizinze exportation ukaraba ivy'ama infrastructure amabarabara iza internet n'ibindi ukaraba aya mashirahamwe nyene ya leta ngene ari karatera asubira inyuma ahomba amashirahamwe bikorera utwabo nawe y'abamahingwa kugira tuti ubu dukora 40% y'umwanya cyangwa 50% y'umwanya kubera ivy'umuyaga nkuba ibi byose usanga cyo gutondera ibitoro no gusubira ivyo ni kibazo iyo ntego rushashe igira ibanze ifatira ibintu mu minwe igira ibanze ifatira ibintu mu minwe tudahinduye ibi by'amafaranga nakoreshwa ingene bikorerwa mu muco izi ntego dutegurira abantu umugwi w'abantu bakaja kwicara bakigira n'umugwi w'abantu wiraye uzi ingene bigenda